Rumva ikosa rinyagira ngo nuko ngo natuse Jojo ngo numurozi ngo numuntu mubi. Uburozi sukuroga. Umuntu washaka kumwita umurozi bivanye n'umutima mubi yakweretse. N'ibintu bibi yo bamaze kugukorera bikubabaje. Mesi namututse ngo numurozi kuko aroga. Oya. Je umubabaro wanje imyaka nakoze murayizi kazi kanje murakazi. None kwishuza utwanje niryo kosa mfise. Akama kabanga muri rya huriro. Amafaranga anje nataye nari kuyamwa icupa bigaherera ngaho nyene. Je nararishe baranshizemo. Ariko sinigeze nkina n'umunsi wiri. Je nararishe kandi twumvikanye yuko ukuntu nzoza ndakina nzoza ndahembwa. Urumva. Gitangaje rero tumaze kumenyana na Niramu nyene acarampa amabanga yabo arambwira uko nyene bari babaye ukuntu ibintu bimeza kumbe nuko. Hello bakunze bandaha TV nibaza komeze neza aho muri hose mwaramutse canke mwiriwe hama kuri micro Juliana kamehama Indosia navuze umwanya wose no mwadufite inkuru ishusho cyane yerekeye ihuriro TV murabizi ko bacanye mu hagati yabo dufite amakuru ko vyavuye birebire ubu turi kuri zone Kinama aho Jojo tuzi muri Bisangamana canke muri ihuriro TV yaje kwitwarira ngo wamututse n'umugabo wa Miss akaba ari hari wamututse akaba atari uwundi Niramu we yahorakina ngaha nyine muri ihuriro TV vyabaye birebire cyane kujya uko barashwanye bariko barasamba ubu rero dufise bose niho bari uretse ko abandi bakiri hariya muri mwana dufise ngaha dufise turamufise Niramu uwitwa ngo niwe yatutse ki aha turi barahejije gusamba gusaba rindire umwanya muto cyane bace basubira mu rusambo ubu turi kumenga hani Niramu uwitwa ko yatutse ariko nituzi vyinshi mu byo bavugiye hari ko hinjiye abantu babiri bonyene gusa reka tumwibarize bonyene bivyagenze kugira ngo mu ncamake atubwire aduha amakuru ngene vyagiye biragenda mbega haje ni jambere ugiye mu butungane bakwitwari Yego ni jambere ni jambere ugiye kuvuga ni wari bwafunga sinari bwanabura sinaje gufungwa ni nkuba gufunze nawe vyitwari ni bashitsi bafunga gute oya ni bakwagiriza amakosa ashaka gufungwa none amakosa baratwumviriza tubanza kuburana okay reka tuvuga ati nimba ikosa ryarabaye ariko kuri wewe kuvyabaye biciye ku rubuga canke ku kinyamakuru ntashoboye kuvuga izina hano kuri wewe urabona ko wakoze ikosa aho imbere ho wagemanze ubwo ndabona biracabana yandeje ntibirahera none wewe uri kuri kunshira kwa makosa wewe ni kubaza tumva Ego twabonye uko uri hariya muri kumwe mu OPG uri kumwe na Jojo vyagenze gute nibiki vyahabaye muri hajya muri genda ko twagusandiga kuri zone Kinama vyahabaye murabizi ikiganiro nagize mwese mwarakibonye yego kandi kijya kiganiro nkuko babivuga ngo umuntu yari yaborewe je sinari naborewe je sinari naborewe ko bavuga ko twakigize ngo twaborewe sinari naborewe gusa nari mfise umubabaro mwinshi n'ishavu ibyo byatumye nkora kijya kiganiro muri no mwanya bakwagirije ko wewe watutse umuntu ngiye kosa ikwagira hajya uravyemeraho canke bifasha gute urumva ikosa rinyagira ngo nuko ngo natuse Jojo ngo numurozi ngo numuntu mubi uburozi sukuroga umuntu washaka kumwita umurozi bivanye n'umutima mubi yakweretse n'ibintu bibi yo bamaze kugukorera bikubabaje mesi namututse ngo numurozi kuko aroga oya okay tukiraho nyene gatoyi abona bakwitwariye sivyo bakwitwariye yuko ba warakoze basi amakosa ukamutuka nkowe kuri wowe ikintu mupfa entre yawe we na Jojo deja mwarakinana kandi mwakinabye abantu babakunda kandi urabona mugiye gutitura novuga imibano yari hari hagati yawe na wewe kuri wowe ubona ko mupfa ikirere mawe na Jojo jewe na Jojo kwanza je natangaye kubona ari Jojo wenyine nanyitwariye kuko nabonye Jojo yabigize birebire nahandi byari bikwiye ko tuburana je na Jojo n'umugabo wiwe kuko ni Messi madame je umubabaro wanje imyaka nakoze murayizi kazi kanje murakazi none kwishuza utwanje niryo kosa mfise aho nyene ukiraho nyene Niramu baravuga ko wishuza imyaka 4 uri kurakora udahembwa mbega vyagenze gute kugira wicare iyo myaka yose uri kurakora udahembwa kuba narakoze urumva sinovuga ko ari imyaka nako urumva imyaka 4 niyo maze mwihuriro me iyo imyaka twatanguye kubona ko hari ikintu cinjira mwihuriro siyo myaka 4 yose bantu bariko barabivuga kutariko jewe nyimba naje mwihurira imyaka 4 kabiheze igihe twatanguye YouTube kuturiha ibintu igihe twatanguye kubona ko turiko turatera imbere manager ariko arinjiza ni nk'imyaka 2 gutyo ye muronka Silver Award rero muri iyo myaka 2 yose tuyifashe uko urabona uri umukozi uri kurakora utegeza kuba ushobora guhembwa washoboye kwihanganira gute imyaka 2 yose utaronka n'amahera make urumva icyatumye nihanganira iyo myaka 2
urano umuntu mwavanye kure biragoye amaze kugusigurira ati rindira uku turindire dukora uku wewe nzoguhanuka amahera ariho tegerezwa kumwihanganira mugabo hageze kumwisho bona abantu bahindutse umengo naco dufana nikasema pana kunigeu ariko ngaho nyene ikibazo je cangira novuga yuko mu bisanzwe iyo uri kurakora akazi ufise contrat biroroshe cyane ikibazo ca mbere kwanza kugira cimbaza ikindi warusanga ufise contrat muri Ihuriro TV contrat ya mbere kuko urabona sindi je nyene kawaida nije nabaye ijisho ry'abandi mugabo abandi umubabaro bafise urarenze tuvuga ko ari abo tubona umubabaro w'abandi nawo tuzi gushika no muzobubona kubibandanije bikaba birebire kuko ndabona biko biragenda biba birebire ndagira mbaze none ni wowe nyene cyangwa uri kumwe n'abandi je sindi jeje nyene ubwo gusa nije na ciyembe ijisho ry'abandi kuko je nagaragaje umubabaro wanje uba wavuze ko ari umurozi urumva je nagaragaje umubabaro wanje hariho abandi bantu nabo bigumizamwe ishavu urumva guhamanira mu gutangura gusamba mwari babiri we na Jojo ariko mu nyuma bahamagaye Amisi vyagenze gutwe ariko bamuhamagaye kandi atari mwatangiye gusambana Amisi bamuhamagaye kugira asigure icatumye nkoresheje iyo myaka yose ico gihe atampemba Amisi wavuga ati ngo nta contrat dufitaniye metwe bw'ihuriro kuntu twatanguye turi nka famille twagiraniye ibiganiro urumva contrat ya mbere n'ibiganiro urumva n'akazi nkora murakabona niyo contrat ya mbere nta kuntu twoshika mwisho afwanige atugeuke kugeza ubu unya jewe urumva kandi urazi ikiganiro twayikoze turi babiri na Dodo mugabo biboneka ko bifu yayishize kuri jewe ngo navuze ngo numurozi ubu murozi sukuroga aho nyene uravuga yuko uruno rubanza akaba barufise uko garagaje uri wenyene ariko hari nabandi bafise umubabaro bashobora kubigaragaza none nubona ko abo bantu bariko barakosha bo bavuga ko bafise umubabaro ariko ubone bashobora kuboneka kabari ubu kuraboneka bajya anya ntibanyoheje oya bajya ntibanyoheje je mu buzima bw'iwanje nubona ko ari ona hypocrisie irimwo ho kubona bagutererana ukaza ari wenyene uboneka bandi oya ntibantereranye nabantu babahungu kuko razi mwihuriro nije nari umukobwa je nyene nari maze imyaka myinshi abandi bamaze mu myaka myinshi n'abahungu gasore kuyu mwanya ari kwishuri ntashobora kurusiba kwishuri ko bavyagira jewe kwanza kiganiro urumva sasa bo bambwiye ati twebwe genda uburane bigashika ukagira ikibazo bakagufunga natwe tuzoca tugaragaza umubabaro wacu kuko twebwe wowe nyimba waravuze ntacyo waragaragaje umubabaro waravuze muga Misi nawe yari kuraba utu imyaka wamaze ukora akabona ati byana umubabaro agiye kugira reka tumureke muga urabona wowe yaceshaka kubigira birebire nanje rero nzoca nishuza akanje ndabigire nanje birebire bisigura yuko wewe gatoyi bisigura yuko we Gasore na Yasoni bagushigikiye ko waravuye mu Ihuriro nabo nibo baravuye bajya bose baravuyemo hari andi makuru numva yuko na komanda ashobora kubizamo na komanda zojamwo komanda nawe yaraheraniwe none kuvuze ngo Gasore kwishure hama komanda nabo bari he ko batiga to komanda bajya bose urumva abantu babahungu umviriza je convocation bayirungikiye jewe urumva mugabo bose kubera abazi umubabaro nagiye kugaragaza kuri TV bantahura jewe simbona yuko byari bikwiye ko baza ari umuyoro ngaha berekane ibintu by'ubuvayo ariko babigize birebire ko wumva yashatse kwimura urubanza rushire imbere bitaendelea tukiraho nyene urubanza bisigura ko Jojo yashinze ni urubanza yuko wamututse sivyo hama urubanza tugiye kwiraba kandi hari ibindi bintu byaciye biza byinjiramwo bivanye n'ishavu bufise by'agashahara none muri uno mwanya uko urubanza ruri kurakurikirana ko bariko barufatira kwishavu uko watutse Jojo cyangwa ko barufatira kuko kushizu twawe kawaida urubanza ubu bariko barufatiye yuko nagiye gukora ico kiganiro kubwishavu yuko bamperaniye urumva agashahara kanje nta nakaronze sasa ishavu kandi n'abaopeje bavuze ati none ibi bintu ntimushobora kwicara mu vyumvikane Jojo avuga ati nta byo kumvikana bihari jewe nuko ndamuhana kuko yantutse urumva mugihe nanje rero ashaka kumpana ko namututse naje rero ashaka ko nja kuri TV chimimi banilipe na michangu sasa okay birumvikana yuko wewe ushoboye gusohora ishavu ryo kwishuza utwawe kwera ko bakwitwariye baguhora ko wamututse ko namututse none aho nyene uravuga ati nabandi baragushigikiye mbega wowe ni wewe nyene wo buheraniwe canke nabo bandi bose baraheraniwe abo bandi bose urazi mwihuriro TV mu bantu kawaida baza mu Ihuriro TV ni Gasore ari drama nanje abayitanwe niwe
Ndakomanda nawe nukurumva we yaciye avamo kare kuko mu bayizamuye arimwo ubwa mbere urazi komedi zacu zose za kera komanda yarimwo urumva na Alvine baya sawa bajya baje vuba urumva mwihuriro ubu unya sindakubeshe mwihuriro twebwe ubu ntitukiri mwihuri bose kuna kazi kihuriro kandi bose bavuyemo kuko babonye manager ikosa afise uzogenda shootinge wirigwa inzara na déplacement wirihire cyane rikirinjiza amahera kawaida ingorane twagiraniye na manager wacu ntikura amahera ntikura gatoyi nira mahonyene je kintu ushobora kuvuga mu bisanzwe iyo hawa akazi sana nongera mvunira nakagohe abanji uragira ikintu bita kontra kugira uvuga ibintu hari vyanditse ngaho onye nubona yuko uzohava utsindwa bivanye niyo erere yo kuba mudafitaniye kontra arashobora kuvuga manager irevre ndamaze kumva amata nsumira yuko wowe umaze kuronka waronka amahera make ariko utayaronka nkuko uvyifuza ntubona yuko tubera ukuri wowe cyakora ahubwo no kunyihakana ahubwo hajya yananyihakanye kandi akazi kanje kaboneka ngo niyere kontra ya mbere ni kazi yangu n'umwumvikano twagiraniye kuko twari famiye bamenye nilamu cyangwa Suzana gute kontra ya mbere ni biganiro ariko nilamu tukiri ngaho nyene mu ni vyashika kure bazo muri mwanditse aho mwene mwumvikanye ivyabona biri nilamu uravuga yuko ati kontra simbaka twandike avis de confiance iraba ego bavuga ati ikintu gihari ni avis de confiance sivyo avis de confiance yiwanyu yarabaye abantu barakubonye nilamu ko washobora kukumenya bakumenye kubera ihuriro bakumenye ko ukinana n'abagasore naba ari drama ukira muri ihuriro muri uno mwanya tutagiye kure ikintu nyamukuru wewe muri uno mwanya usaba nica je kintu usaba mu uno mwanya urumva sikindi mimi sinaromba yana Jojo kwanza jari imyaka nakoze narakoze baraduhindutse ntibaduhembye urumva kuko kwanza imbere kujya gukora ibiganiro urumva nkerekana umubabaro nuko twabanje kugira ibiganiro muhira renyo amisa avuga ati jewe mukitaka mwende nanje rero umubabaro wanje ndawujana nayo kuri TV bisigura yuko kugira ushobore kuja kuri TV mwatangiye kwanza kuyaga umujyamo arakwihakana avuga ati no uranyihakanye reka agenda bishikane urumva nasa rero je umubabaro wanje wanjanye kuri TV urana rero yuko Jojo wewe yaciye arumva bigira birebire ngo naramututse mugihe afatira yuko namututse nanje nzoca nkomeza nanje nishuze utwanje mbeho uremera ko wamututse vy'ukuri sinamututse navugishije ukuri ntiwemera ko wamututse navuze ukuri kwanje kuri ku mubabaro wanje ku mutima n'ukuri uko ameze ya kiganiro numba mwakibonye yamututse gute canke naco wakurikiranye neza hariho kuba umuntu washaka kwagiriza ikosa umuntu ariko umuntu akaba ataryemera none nawe ko atemera ikosa ryiwe yuko adahemba abakozi bivuze kubera bataguhembye amahera yawe ariko ikintu gihari ganira je twanaronka ama message bavuga ati nta kuntu mushobora kumvikana mwebwe nyene kugira ntibishike kure mwebwe mukicara ahantu mukabiganira nyene kugira mushobore gushika kuri resita erega muraja mu bintu nyinshi OPG yatubwiye ni ko musanzwe mwari famille mwakinana genda mwicare mwumvikane ko yagututse musabane ibigongo Jojo wewe ashaka ngo kunguruza urubanza bibe birebire mugera ashaka mbaya acha iwe mbaya na situdai chetu muri uno mwanya donc Nilamu avuga ati hamwe vyoshika bakaza tukicara tukayaga je ndemera yuko ibintu vyogenda neza araho nakosheje nwasabira imbabazi naho abashobora kuba barankoresheje bagasaba imbabazi tugasubira kandi tugahura tugakinana kandi uko bisanzwe kandi ikindi kintu cyo novuga kuba Jojo yanzanye ngaha nani gasore ya Soni barafashe umwanya baragenda baramubwira amisi ibintu bya convocation bihagarike Nilamu nyimba yagiye hajya kuvukora ikiganiro ni shavu so yaravuze nabi kubera ishavu ibi bintu rebasi biherere ngaha bishiye hapa ariko natangaye convocation kandi bazanye kandi ibindi urumva hoho cewe nukuri bavuze twicare tuyage bihere mimi ntaacha juu na franga nimehebaga bihishe tu kila mtu afanye kazi zake kule na mwingine afanye kazi zake okay onyene ndafite ikibazo none nk'ubu muri cyatse mugasabana imbabazi urashaka gusubira mu ihuriro oya sishobora gusubira mu ihuriro teguye gute rero kugira wiyubake ubwawe je kwanza kuyu mwanya tumaze kuba dufise kwanza na management yindi twamaze umuntu ava urumva cyo ndafise kandi kazi ngomba nangure gukora muzokabona muzobona izindi cano ngiye gukorerako cyo zibona ndumva ko ari gikorwa cyiza mbega mu kibano bivanye n'amakuru yashikirijwe bavyakira gute
mu kibano abagenzi ibiki amakuru yashikirijwe yuko nitavye ngaha barabishigikira none we gute woba kwama wisemba umuntu atabona anamdana mweye niramureka tumushimire kuri kano kanya duhaye reka tumushimire tubaranye twifuriza kubandanya urubanza rwawe neza uhere neza mbere tubifuza yuko mwosubira kandi mukungana ubucuti bwanyu ishavu n'ikintu mushobora kugira itsinda ejo mukabandanya ariko byiza twabasaba yuko nk'abantu tubashigikiye abafanzi biwanyu abajournaliste bashobora gukurikirana ibikorwa by'iwanyu twabasaba yuko muri uno mwanya mu kwicara mukayaga nko pesha yabivuze turaka ico kintu nyamukuru kiro kintu ubona aho cyo kwidukorera ko twakwicara tukayaga ko twakwicara tukayaga birumva timu yose tukicara tukayaga n'ibintu bisanzwe kuko ibiganiro ni ikintu cya mbere kimeze neza mugabo urumva ingorane hari yashavujwe n'igitutsi mugabo je amahera urumva bisigure ko je ntafite umubabaro rero igitutsi arico cyamubabaje gose ya ndameze neza wowe nawe ku ruhande rw'iwawe novuga yuko wari umaze kuja muri ihuriro deja kandi kugira uje muri ihuriro utegeza gutanga iki utegeza gutanga amahera amahera ya inscription utegeza gutanga amahera iyo winjiye muri ihuriro kuri ko wari umaze kwinjira muri ihuriro nawe tutabwabone komedizi wawe waramaze kuri akanoti ki wawe canke wowe usaba iki nka dodo ko twarakubonye rindira kuvuga meshi turavuga uruhuka hama nunda akavuga je nari kuronka umuntu negera sivyo akama kabanga muri jahuriro amafaranga yanje nataye nari kuyanywa icupa bigaherera ngaho nyene je nararishe baranshizemo ariko sinigeze nkina n'umunsi wiri je nararishe kandi twumvikanye yuko ukuntu nzoza ndakina nzoza ndahembwa urumva gitangaje rero tumaze kumenyana na Niramu nyene acarama amabanga yabo arambwira uko nyene bari babaye ukuntu ibintu bimeze kumbe nuko acarambwira dodo je nukuri numva merewe nabi sasa rero ndonderera TV nije namubwiye big ndonderera TV je nokora ikiganiro kugira seruri kiri ku mutima wiwanje urumva ndavuga nta kuntu noze ngenda gushutinga tukiriga ubusa tukagira iki ndambwira okay nta ngorane ndamuronderera TV urumva sasa rero kubona babigize birebire nibaje hamwe gusa bumvikana ikiganiro twaragikoranye ariko je sinavuze menshi kubera nta urumva nta gashavu nari ndabifitiyemo kandi abantu bakomanta ngo twari twaborewe nta muntu yari mwaborewe ngo mwanyo imidiri yaborewe twari bazima ahubwo ni hajya umuntu yashatse guserura ikiri ku mutima urumva sasa rero bajya abantu Jasi no shobora kubavuga ko birebire gose kubera Jasi nari bwa binjiremwo neza urumva ariko kuvyo nabonye gatonya gusa nibisubireko vraiment umuntu umukoresheje naho abe make ayabone urumva numba yarabikoze bijya nishavu kubera indira saba indira shobora kumusarisha umuntu urumva je yoshonje ndakimaza amaguru kinama yose ndayi ngenda kumubagenzi ndabaho ndonye ifungu hamadodo utumva ko watanze amahera ngo uje muri Huriro TV hama ukaba utigeze ukina na rimwe we nta usaba ko Niramu asaba umushahara wiwe vraiment je narayahevye kweri ntayo ndabasavye narayahevye iyo ugiye kwishuri ugatanga frais d'inscription ugatanga amahera yo kwiyandikisha ntiwige hajya mu bisango ntacyo ujya kubaza ngo mu nyuma ngo amahera yanjye ngo nariyandikishije bisigura yuko nawe watanze amahera watanze frais d'inscription yo kwinjira narusha ufise ko gusaba amahera unatanze amahera yo kwinjira nimba utakinye nturabona ibikorwa byawe deja none wumva gusaba amahera gute gatuka none je navuze ko ndasavye je nayo nsavye n'ubundi nayo nsavye ahubwo gusa nibisubireko kuko aba bakinyi nuba bagiye egwa zoronka abandi naho handaronse ni abafata nabi nabo nyene bazosubira bagende urumva nibisubireko n'umugore nawe yisubireko Dodo avuye muri carrière ya music agiye muri carrière ya comedy mbega wabonye ko ari harakanoti kuruta music yawe ubonye ne dufise manager abasponsor bashushe ubu tugomba rero tuvume batari bango ubonye no kugira manager bakeye kubera iki ndabavuga bariho udufise abasponsor benshi bashushe ni impamvu ye ituma Jojo yumva Dodo nako yumva akunze cyane comedy papuro muziki kubera umushahara manager twe bazotuhemba neza kandi akanoti kabona n'umuduga yavuze ko agomba kuburungika tuzoza tugenda gushutinga ndi kwivura tukiraho nyene Dodo nzoba nkaze tukiraho nyene eske umuziki na comedy bizokorohera nzobikora byose je ndi passepartout nubwo noronka nawe manager akambwira ati ubu journaliste ndabushoboye aho bampemba ni honja
je ndi passport. Ni mu gihe bwa mbere bavuze ko ufise imodoka ariko gushika n'ubu ntiturayibona sinzi ko inyongera ahantu iwawe bwa ntitubibone mbega imodoka wavuze ko ari ufise waramaze kuyigurisha canke Iwanje yari ya Ogazio ubu bagomba baturungikire rero ivuye mu Bushinwa shasha muzombona. Reka tugushimire Dodo nawe uko biri kose muga nawe no gusaba ntuje mu bantu bishuza amahera kuko je narahevye je ndi umwana mwiza nabo nyene nibaze hamwe bayage bihere ibi bintu byo kuza batwigiriza kuzuba si byiza. Kuri Dodo ko twabonye urumugenzi cyane wa Niram ni iki wo muhanura nk'umugenzi wiwe? Ikintu no muhanura araba abantu baza baragendana urumva araba abantu baza baragendana umuntu ashobora kumugira nk'ubujojo yani bari kwaka mama pasa urumva yani barabagenzi gose asa rero umuntu urashobora ko ari umugenzi kandi agufitiye ikintu ku mutima akagutwengera ku maso ku mutima yababaye no muhanura azarara abantu bagendana kandi azaragabanya n'amajambo azaragabanya n'ivyo avuga bizomufasha kandi bizomushikana ahantu kwera arafise talent deja so no nico kintu no mutekerera nk'umugenzi ndamuhanura. Dodo gatoya kuri wewe nka industry yani wacu mu gisha c'u Burundi novuga yuko ugerageje kuraba rafa passe novuga yuko ariho kayipasije kidumu bivanye nuko murabizi byaravuzwe harafungwa n'umuntu yagize yanditse bijya bintu bijya vyandiko na kandi baramwitwariye he aranafungwa nawe no munsi novuga yuko babitwariye ngaha muri sentare muri industry ya music birakwiye yuko umuntu nimba ari umuririmbyi cyangwa umukomedie yitwarirwa ngaha muri sentare canke bakwiye kuja nyene ahantu vyagenewe. Mu bisanzwe twebwe nk'abastari basi turafite amicale de musiciens sivyo niyo bari kugenda bakabicarika hasi bakabirangirizayo ndibuka yuko hari umunsi Lolilo hamwe na Thompson barigeze gushwana bibanye indirimbo urubanza rwabo baruciriye kuri amicale ntibarinze gushikana ku makomine ikintu bari gukora Jojo na Miss bari kugenda kuri amicale kuko twese tusanze turi muri industry bakadutumako bigaherera hajya nyene tutarinze kwararazana guteza isoni si vyiza bijya. Okay reka tugushimire Dodo. Merci beaucoup. Okay. Yes bakunzi ba Isaac TV murabizi na Yastabo. Okay bakunzi ba Ndaha TV turaje turakumena Dodo hamwe na Nilam nk'umvise amakuru abashije yerekeye ihuriro TV nibaze ko turi kumwe nabo twacabandanya urubanza ntirurahera bagiye kuburana kandi banda muri kurikirana Ndaha TV together weekend Juliana kuri Mike Kamehamani Dosia.